Ashafasha dukure nyarenga n'ibyo ririko rirareba nayo ngingukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndikugurana ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Isi idufitiye akamaro kanini niyo tuzeye ko uburaro n'uburamuko, ariko kugira ivyo vyose tubishike ko dutegerezwa kuyikingira, tukayibungabunga, tukayikingira inkukura, tukayitera ko ibiti, tukayifumbira, tukayirinda imiriro ya nyakanga. Mbe nk'aba muririmbyi ati isi nayo ikeneye ko twoyigira neza tukayibungabungana n'ivyayo. Ni muri iyo ntumbero leta mvyeyi kandi inkozi ataco idakora kugira ngo isi isubizwe itoto yimbuke gusumba. None isi ni iki? Umwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi akaba n'umushakashatsi aratubwira uko isi yubatswe nico ifumbire ya fomi yungura isi ndimwa kugira ngo yimbuke gusumba. Witegereje hajya isi ngene imeze, hejuru y'isi hajya hejuru ku murongo wo hejuru hari amasi, hari ifumbire, hari imborera niko bayivuga matière organique. Munsi rero hari ivyavuye mu rubuyebuye. Ni ukuvuga ko isi yo nyene ikozwe n'ifumbire be n'ibindi vyunyunyu bivuye mu rubuye. Rero mvuga nti erego umuntu w'umunyabwenge icakora araba ingene Imana yaremye ikintu akaca gikora nkaco. Fumbire yo kuvyukuri ariyo bita fertilisation organo-minerale ni nk'isanamu yuko Imana yaremye isi. Amasi wacu namasi afise umururazi mwinshi. Je niko ndavyita, abandi bavyita ubukarihe bwinshi. Calcium na magnesium nishwagara. Ricariza kuduga iyo calcium magnesium iza kuduza cyo bita pH, kugabanura umururazi w'isi. Ya mizi yaronse ikibanza cyo kwisanzura kubera ya mase ikaca ikura wa mururazi wagabanutse. Akona kazi kaya calcium na magnesium ivuye mwishwagara. Ngaruke kuri phosphore. Iyo calcium na magnesium kujya ya maside yari mu mase yabohoje phosphore iboshwe na aluminium. Calcium na magnesium biraza gusita aluminium bikayinesha ikacirekura ya phosphore. Phosphore iza ije uburyo bune. Ifumbire fomi rero ifise uburyo bune yungura isi icunyunyu phosphore ayico ngorane dufise ngaha muri iki gihugu. Rero jewe novuga ku vy'ukuri nk'umushakashatsi kandi biranyobera kuko ndavyigisha. Nukuvuga yuko ifumbire fomi yaje nka kunguko kanini ku murimyi mu mpande zose, mu mpande za phosphore, mu mpande yo kugabanya umururazi w'isi. Munazi yuko nizo fumbiro z'ikizungu harimo deapenayure barababwira ko zungura umururazi w'isi bazita acidifiant. Kuvuga rero ushizemwo ifumbire y'ikizungu yonyene deapenayure uba wongereje wa mururazi w'isi. Mugabo ya calcium na magnesium wazanana na fomi tureze ko yari kuye ya phosphore yagabanuye umururazi w'isi ikigabanura iboha wa mururazi w'isi uzananye na deapenayure. Mbega ibituma isi itituka nibiki? Bijanye n'itituka ry'isi biva ku bintu bitandukanye. Aha twababwira icambere nuko kugira isi itituke birashobora guterwa n'inkukura, uko y'inkukura iri kiraca ahantu hadakingiwe bica bituma n'uburyohe bw'isi bugenda buhera. Iki rero ki mu bituma. Hama kindi naco twababwira imiriro ya nyakanga aho usanga amashamba baturiye canke bagaturira ku isi ndimwa. Ivyo navyo nyene biri mu bituma koko isi ishobora nayo nyene gutituka. Ikindi naco gituma isi itituka
byaragaragaye neza yuko iyo ahantu hadaciwe imikobeko naho nyine twabonye neza yuko naho nyine bituma uburyohe bw'isi bugenda butituka. Umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho no guhimiriza abarimyi aratubwira ivyo ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije buriko burakora kugira ngo bukingire isi mu ntumbero yuko umwimbu wiyongera abarimyi bakabukura mu cibo. Mu bijanye n'umugambi wo gukingira isi ndimwa ngira ngo mwagiye mubona hirya no hino mu gihugu mu ntara zitandukanye ahagi hacibwa imikobeko. Iyo umuntu aciye imikobeko birumvikana neza yuko y'amazi yama y'imvura canke naya y'inkukura aheza akaja muri ya mikobeko agaheza rero agaca mwengetera aja mu kuzimu aho gutera ikibazo kuri iyo sindimwa agaheza agafasha kugira ngo ayo mazi koko ashobore gufasha hantu baba bariko bararima hagumane ico twokwita kabombera. Hama kandi mu bikorwa kugira ngo niyo si ishobore kubandanya igira akanovera hariho ibijanye no gutera ibiti. Ibitera ibiti twovuga ibiti bishobora kubana n'indimiro mwaha twabwira y'amakariyandra y'amaresena y'amigereveriya y'amasedrera ivyo vyose n'ibiti umuntu ashobora gutera muri yo ndimiro kandi bigaca bifasha kugira ngo bishobore kubandanya bituma uburyohe bw'isi bwongerekana. Kandi ivyo biti iyo umuntu abaze kubitera mu ndimiro ikindi kintu naco bifasha iyo bimaze gukura birafasha mbere n'abarimye kugira ngo bashobore kuronkamwo na vya birembezo navyo nyine biraheza bigafasha iyo babikuye kuri ivyo biti bimaze gukura biheza bigafasha bikongera kandi bigafasha n'isi kugira ngo ishobore kumera neza. Hanyuma ikindi naco kandi cyo tuma isi tuyibungabunga twabwiye inkurikizi zihari zabamwe baturira vya vyatsi usanga biri mu ndimiro naho turasaba abarimyi yuko bumva neza yuko vya vyatsi biri mu ndimiro vyavuye mu bisigarira vy'ibiterwa canke ivyo bakweho barimye navyo biraheza bakabirundaruna aho ujya kw'imikobe kugira ngo ivyo vyatsi koko bishobore gufasha iyo bimaze kubora biratuma niyo si bandanya imera neza guko hacaboneka n'udukoko duto hari udukoko ushobora kubonesha n'amaso n'utundi kugira utubone ucokoresha ivyuma no kwitarugagamisha utwo dukoko nazo dufise akamaro gakomeye cyane guko utwo dukoko turafasha mu guhingura neza isi ugasanga n'isi ishoboye guhema neza hanyuma n'ibiterwa umuntu yabiteyeho isi hema neza biheza bikagenda neza gusumba. Ikindi naco cyo tuma kandi isi igira kanovera nuko dutegerezwa kubitabira dukoresheje wa mwavu w'ikirundi nawe uraheza ugafasha ukunganira mbere nkaho usanga hariho isi irimo bukarihe haraheza agakoreshwa kandi nishwagara kugira ngo ubwo bukari umuntu ashobore kubugabanya hama tugaca dukoresha kandi wa mwavu w'ikizungu niko usanga vyagenze neza bigatuma rero n'umwene gihugu abukura mu kibu gasanga yaruse umwimbu novuga ashobora gufungura mu muryango mbere ukaronka n'umwimbu ashobora kujana ku isoko gira murazi na leta y'u Burundi yuko bamaze kudutera kama yuko dukora bishoboka byose kugira ngo umwimbu bandanye ugwira twongere kandi dufashe cyane cyane abarimyi hirya no hino babone neza yuko ibi bijanye no kurima ari ikintu gikomeye cyane ari umwuga mwiza kandi ukoze neza ashobora gukora yunguka. Umuyobozi ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije wo mu ntara ya Ngozi aratubwira ubuhinga nyabwo bwo guca imikobeko. Cyambere twisunga mu guca imikobeko tubanza kuraba ubukiruruke bw'ahantu tuba tugomba gukingira. Gutyo tumaze kuraba ubukiruruke bwaho uko bwifashe turaheza tugatora nyabutatu mfasha gupima ubukiruruke mu ntumbero yo kugira ngo umukobeko tuze kuwucisha ahantu hari ku murongo umwe. Aha rero tuca tugenda turashinga turabiye aho wa mukobeko wacu ugenda uraca. Murabona yuko uwo mugozi uri neza hagati na hagati. Vyerekana yuko aho tugiye turaca hose tugenda turaraba yuko umugozi utumbereye. Tugenda turashinga utumambo rero tubandanya. Twabwiye yuko hagati nukuvuga umukobeko ubwirizwa kugira n'amaburiburi ubwaguke bw'imetero. Tumaze gushinga kamambo kamwe turashinga nakandi haruguru twisunze ubwo buringanire bw'umukobeko twifuza kugira ngo abazi inyuma baza baraca umukobeko bakoresha amasuka bakoresha n'ibipaho mu gukurayo ivu baze barisunga aho tuba twapimye haba hameze neza. Aha rero tugaca tubamenyesha yuko mu kwimba imikobeko twabonye ishobora gufasha mu gukinga inkukura neza ni mikobeko ibikwije novuga
uburinganire. Gutyo aha murabibona yuko ngaha muri iyi mikobeko twatunganije ubwaguke twapimye imetero, ndetse mu kumanuka iyo tudahejeje ngo tuce dushikira ivu ry'agataka naho nyene turamanuka tugashikira imetero. Gutyo rero iyi mikobeko mu kuyimba murabibona yuko tuca tuza turafata amasuka mu kwimba, tukimba turaba iyo umukobeko uja. Hanyuma rero abandi bakaja inyuma n'ibipaho bariko barakura ivu tukabamenyesha yuko tuca tuza turariduza turishira hejuru y'umukobeko. Mu nyuma rero duhejeje kuduza iryo vu umukobeko tukawubonesha neza, tukabona yuko ukwije uburinganire, tuca dutandukira igikorwa cyo gukingira inkengera za wa mukobeko. Murabibona yuko ngaha twatunganije neza iki gikorwa cyo guca imikobeko, mugaca mubona ko twaciye duterako buno bwatsi twarateye ko imbingo mu ntumbero kugira ngo izi nkengera zishobore kuguma neza. Ahandi hoho rijya vu tuba twadugije tukarishira hejuru, iyo udaciye uheza ngo utereke ubu bwatsi, imvura imaze kugwa ikirihitana ryose igacirigarukana muri wa mukobeko, ugasanga rero ya mvura igusubije mu ihumbi kandi intumbero yari yo gukinga ya nkukura. Aha rero mubibona guca iyo ubwatsi buteye, iyo amazi aje agashikira buno bwatsi aza guca anyiririkira buke buke agacaza yamaze kwiminina. Muri ico gihe ntazanana n'ivu, amazi ashunguruka ariyo yonyene muri wa mukobeko. Tukamenyesha rero yuko iyi mikobeko hambavu yuko bifise akamaro kugukinga inkukura, irafasha no kugira ngo isi yacu igumana akabombera. Hanyuma ikindi naco gikurikira, iyo twafumbiye haruguru tugashira y'amafumbire yaba y'ikirundi yaba y'ikizungu, tuba tuzi neza yuko y'amafumbire atazoheza ngo acazanana n'amazi y'inkukura acaza ngaha. Nukuvuga yafumbire vya vyunyunyu vyose bibandanya biriko biradufasha neza mu kugira umwimbu uduge ushobore kwiyongera. Aha rero yamazi amaze gushika ngaha, nukuvuga ntacaza kuba conona, ahubwo araza kudufasha. Nkaha impera n'impera y'imikobeko muriko murabiraba neza, murabibona yuko naho no munsi imvura itaguye nahejo yo bitaguye uzosanga hagumana akabombera. Akabombera ni kubera iki? Iyo amazi azaramanuka kaza ngaha mu mikobeko aguma ngaha nyene, nukuvuga yuko aza kubandanya ariko aradufasha kuvomera isi ndimwa. Ngira muca mubibona karorero kagaragara ni kuri ubu bwatsi mubona twateye ngaha haruguru ku mikobeko. Iyo amazi burya ngaha arabandanya avomera aha hose, muzosanga mbere niyo hazoba muci ubu bwatsi bwacu buguma butotahaye. Umurimyi akaba n'umugwizambuto wo muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza aratubwira akamaro ko guca imikobeko no kuyitera ko ubwatsi. Akamaro k'imisege no kwisi yawe idatwaba hari kumangaho nyine. Iyo uteye ivyatsi ugaburira intuti baraja kurihiga, ariko tabifise ku miserege cyo usanga ari abandi baja kuvyiba no mwijoro ugasanga babitwaye babiteye ko nka barabitwiba. Muri yongera kuko isi ndimi guma hahandi ntabitwaba. Uwuserukira umugambi wa leta Prodefi ufashwe mu mugongo n'ikigaga FIDA wo mu ntara za Ngozi, Muyinga na Kayanza aratubwira uko bakoranye na koperative Kokode kugira ngo bashire mu ngiro umugambi na cane wo gukingira imisozi hanamye yo muri yo komine ya Muruta, ikaba ari no yo komine yabaye ya mbere muri ico gikorwa mu gihugu cose c'u Burundi. Aha rero muri ibi byo kugwanya inkukura muri komine ya Muruta twaciye dukorana nishira hamwe basanzwe bita Kokode. Tusanzwe dukorera muri no komine ya Muruta kuva mu 2014 cane igikorwa gikomeye twakoreye ngaha turi ni igikorwa cyo gukingira ibidukikije kugwanya inkukura. Urongoye Kokode aratubwira ingene bakoranye n'umugambi wa FIDA kugira ngo bashire mu ngiro umugambi wo gukingira imisozi ihanamye yo muri komine ya Muruta. Nagira manze nshime ubwa mbere ingene dukorana n'uwo mugambi kuko urafise ubumenyi n'uburambe bukwiye natwe twashoboye gufatira ko mu vyo uri kurakora muri hano mu Burundi.
twebwe turakora ibikorwa nawo ugatanga uburyo twebwe tudushiramo amaboko nabo bagatanga uburyo twebwe rero ngaha ako niho tuba niho tuvuka ni wacu muri komine twabonye yuko ico gikorwa gikenewe cyo gukingira isi hanyuma turajana uwo mugambi dusanga na FIDA yari kwirawukorera ngaho cije kuri Prodef duca turakorana rero kandi tukoranye umwanya utari muto turahejeje imyaka 3 turiko turakorana ibyo twashoboye kurangura ni muri ko murabona si kokode yagenda gufata igipawa n'isuka ngo yimbe vyakozwe n'abanyagihugu twabanje rero gushira abanyagihugu hamwe muco bita amakoperative kugira ngo ingufu zabo bazikore ku mutumba mu ikomine bari hamwe ibikorwa bakoze rero munakibona igikorwa kiboneka neza cyane nkaha murabona murazi Kabarore aho tutarakora mukaraba no ngaha mwabonye igihushanye murabona ko hadasa ariko mu vy'ukuri Uburundi bwari bukwiye gusa bwose bijya birometero uko bingana no ngaha iwacu Muruta murazi mbere ko na komine Muruta yabaye ya mbere mu bijanye no gukingira ibidukikije no kubera ibikorwa mubona vyaranguye ngaha. Musitaneri wa komine Muruta arishimira intambwe iyo komine igeze ko mu bijanye no gukingira imisozi hanamye bikaba vyatumye umwimbu wiyongera. Komine imwe mu komine 9 gifiko ntara ya Kayanza twari komine yijukiye cyane umugambi wo gukingira isi n'ibidukikije abanyagihugu barashoboye guca imikobeko ikwiye barateragira ibiti bana n'indimo ibintu gushika biriko bigana neza turavye ingene ni komine isigaye imeze kuko siko byabimeze mu misi yahera kera nkuko mubona ngaha aya imisozi ntiyari ikingiye mu misi irenganye ikomine kuko ntiyari ikingiye haratwagwa tukabona habomagurika mbere n'inzuzi zikuzura bivanye ku ngene hatwagwa ariko bigatuma mbere ico gihe n'umwimbu utari kuragenda neza ariko muri imyaka turimo tubona yuko hafi ibice 70% bece ko imikobeko buharakingiye ubu rero tubona ko umwimbu ushishikara wiyongera kandi n'abene gihugu babikenguruka cyane barimbura ibirayi ko ravyimbura ibigori kuri barimbuye eka n'ubutumije kuzokwimbura kutotaragira ingano kandi zimbuka cyane baragwanije inzara kuko mu ikomine nta nzara ubuyi iharangwa abantu barafungura mbere hakaboneka n'umusesekara bajana ku masoko. Urongoye koperative Kokode aratera kamo abantu bize kuja kwifatanya na bene wabo mu ntumbero yo kugwiza umwimbu mu burimyi n'ubworozi. Hari abantu bafise uruhara ariko batari ko bararubona naba bantu bize bari mu miji bari za Bujumbura za Gitega ahantu henshi bataye abanyagihugu bene wabo babatanikive hariya bari nagenda babwire ko atamahera ariyo ndahazi narahabaye narahaciye nagirira mbwire abantu bose bambaye amakaruvati yuko bogaruka bazino amafaranga vy'ukuri amafaranga arino amafaranga ino ruguru uravye abantu ngene bimbura murabona hose impande yacu abantu bariko barimbura bijya birahise vyikoregwa n'imitwe nibiza gutwagwa n'imiduga nibaze rero abo bantu bafashe ndabo nyene barafise ico boterera kuri bene wabo ino tugo turarima kijambere nukuri ndabateye akamo n'abatetsi bose biri barakabatera guhera ku mukuru w'igihugu abashikirangangi b'uburimyi n'ubworozi batera akamo abo bantu nibaze bo kuriga baravuga ngo ariko arahembwe 60 100 ino abantu n'abatunzi. Musitaneri wa komine Muruta ahamagarira abandi batarijukira uwo mugambi mwiza wo gukingira isi yabo gufata ya mbere. Niyumvire nk'ahandi batarabikora ni igihombo kidasanzwe kuko iyo isi kingiye iramera kandi abantu bakimbura bagafungura mbere bakaronka n'umusesekara bashora wa mugambi wa leta mvyeyi kandi inkozi vuga ko umuntu nk'icufungura n'umufuka ronka gafaranga ivyo turiko tubona mu komine yacu ko turi ku ntambwe nziza aho abene igihugu barima
bakaronka ibyo bafungura kandi bakaronka ibyo bashora bakaronka agafaranga. Rero nk'ahandi batarabikora tuca mu ntara zitandukanye cyangwa mu makomine atandukanye y'iki gihugu tukabona ko heshamwo bo barasamaye canke bo baracerewe, tukabona ko hadakingiye, tukabona ubudasa bw'iwabo n'iwacu, abo nabo nk'abavukanyi kuko turavukana, twabahanura ko umugambi twigiriye muri komine ya Muruta ko n'ahandi bo bikora kugira ngo igihugu cyose twese dutere imbere, kuko nicatera imbere kuvyuka abarundi twese tuzobaho neza. Uwuserukira umugambi Prodefi arahamagarira abasanzwe bafashanya na leta gushira uburyo muri ico gisata nkoramutima cyo gukingira isi. N'abandi bose bafise uburyo tubahamagarira kugira ngo imbere ya byose, imbere yo kugwiza umwimbu, biteho ico gukingira isi ndimwa. Ataraho ni bwa bindi usanga imvura iguye iziga kukumba amase gakukumba imbuto ibitego ugasanga nibyo byose by'amase ubisanga mu mwonga, hama bikaca bigenda kuvomera ibindi bihugu byokoreshejwe aho nyene byagomba kuba biri. Umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho no guhimiriza abarimyi borozi aratera kamo abunganira leta mu migambi y'iterambere mu burimyi n'ubworozi gukora basenyera ku mugozi umwe n'abajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije ndetse n'abajejwe intwaro. Abunganira leta muri iki gisata kijanye no gukingira isi ndimwa, twagiye tubibona hariho hamwe wasanga ku misozi itandukanye abantu babikoze mugasanga ntibabikoze nkuko twavyifuza. Ico tubasaba nuko uje wese gukora muri iki gisata aje kunganira leta yo kumva neza yuko amba avuga ati nje gukorera kuri mutumba, no kuvuga yuko imisozi yose ihanamye kuri mutumba yobanza akabona neza yuko iyo misozi yose ikingiwe. Uko ntaco vyo babimaze akoze igice kimwe hamugaca simbira kundi mutumba naho hantu atarashobora gutunganywa neza, ivyo vyofasha hama rero agaheza gacakorana n'abafundi bacu bari hirya no hino mu gihugu, akongera kandi agakorana n'abajejwe intwaro kuko naho intwara yibonye aho intwaro ishize mwimwete n'ishaka n'ingufu nyinshi twarabonye yuko biheza bikagira akamaro cyane uko twese dushize ingufu hamwe byose bicaheza bikagenda neza. Arico gituma rero dusaba abo bantu bose bariko barakorera muri iki gisata cyo gukingira isi ndimwa ko bategerezwa kumva neza yuko bategerezwa gukora ku neza cyane cyane y'abene igihugu kugira ngo abene igihugu bashe gutera baje imbere, kandi yuko boja mu ntumbero yuko aho batanguye ambara umutumba twayivuze bahereye ko bo bikora bakabitunganya neza ku buryo umutumba wose bovaho bahejeje kubona neza ko bitunganye imbere yuko baje gukora ku yindi mitumba. Basogokuru nibo bayamaze bo bavuze bati so akwanka akuraga ivyamunaniye, kazoza keza tugakesha isi yacu. Nico gituma umwe wese ategerezwa gutanga umuganda mu kuyikingira kugira ngo abazovuka mu nyuma yacu bazosange isi imeze neza, kukaba ari nako gushira mu ngiro umugambi wa leta mvyeyi kandi inkozi kugira umunwa wose uze wame uronka ico ufungura n'umufuko wose uzokwame ufise amafaranga. Atafasha dukure nyarenga n'ibyo rikorera reba nayo ngindukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije.